Yeah, okay, ladies and gentlemen. Behind the camera muri kumwe n'umuhungu yitwa Prince Keys. Nebisanzwe jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Love aka Diko. This is for real Ndufacom TV. Subscribinga nimba utarafyonda kuri ako gakengeri yamara kandi sharing ibintu bikorwa bigere ku bantu benshi nta gutevya. Nakiriye umusore yitwa Venice Promoter, nimwe mu bantu uno munsi bahagaze neza mu gisata ca cinema, cyane gufata ibikorwa mvabwenge vy'abazikora akabishikana kure cyane. Niwe twakiriye kuri Ndufacom TV. Bwana Venice Promoter, you are welcome. Asante sana. Umeze neza? Namahoro menshi. Wayibonye Ndufacom? Ndufacom. Ndufacom TV. Ndufacom TV. Ahubwo ati niyo yonyene imwe rudende mu gisagara iri kirajugumiza. Tuvuye kujugumiza abantu canke ijugumiza ibintu. Reka ijugumiriza ibintu ko ijugumije abantu buhava biruka kandi tubakeneye. Yego. Ewan, saka kabisa ndabona ibintu bimeze neza. Yego. Nivyo bintu twasangiye umwanya munini. Ni byiza yuko amakampani yongera, ni byiza yuko ama TV avuka ari menshi. Je nibaza ko ari muri bwa bumwe. Kiretse umwasi w'iterambere Bwana Venice, je nibaza yuko ibintu bibaye byinshi nta nico biba bitwaye. Ibi ni ibintu byiza cyane iterambere ku bantu benshi. Kubera nk'iki gisata cacu turimo, iyo habonetse media canke ibinyamakuru bitandukanye abari sawa. Duboneraho gushimira CEO umwe mu bantu bahagarariye kino kintu cagutse, biyumviriye ati reka muri byinshi dukora ko Ndufacom iragutse ikora ibintu byinshi cyane. Mugabo aravuga ati reka dufate dushireho ishami naryo rizoba ririmwo media, rizoba ririmwo ahantu abantu bashobora kuganirira. Ati na cyane mu gisata ca cinema, nubwo no mu muziki bahari, muri gospel no mu bindi byinshi. Tukaba twakwakiriye rero nk'umwe mu bantu uno munsi muri cinema canke no mikorwa mvabwenge muri rusangi bariko baragenda bemerja gose. Hanze usize bimeze gute? Murakoze cyane. Hanze kabisa ibintu ni sawa, bimeze neza. Gushika kuri umwanya ndabona yuko ibintu ari amavuta nkuko babivuga. Yego. Usize filime bimeze gute? Muri filime kabisa nsize ibintu bimeze neza, bagoma duha ariko baturira. Abandi bari mu myiteguro, bari mu gikoni. Mwanya n'umwanya barabatamo ibintu bimeze neza. Abakunzi ba filime ndundi mukomeze kuryoherwa. Yego. Akoze no muri filime gusa. Ndufacom iragaruka no mu makuru y'umuziki cyane no muri sport vuba baraza kubibona byinshi. Muri music gospel wabonye gute? Iyo tuko turavuga ibintu nka bino turagaruka cyane tukisuzuma uburyo sezo ibiri kiragenda. Urabona umwaka ugeze mu kwa gatatu yabisaba gusuzuma ese bimeze gute. Utanga uvuga muri cinema ati ibintu n'ubuki bimeze neza. Muri gospel music wabonye naho bimeze gute? Muri gospel music naho ni sawa. Ndavuga nk'akarorero kuri umwigeme wacu Alvera Muhimbare. Benshi muramuzi, ibikorwa byiwe murakunda kuyibona mu ndirimbo zihimbaza Imana, mpimbaza Imana. Turaheruka kubona uwo bitwa Wema Nera yaje ngaha mu Burundi. Benshi barazi yuko ataba ngaha mu Burundi, kandi biboneka yuko ari igikorwa kiko gitegurwa gishoboka ko yuko bazoba bari kumwe. Yego. Nibaza ko cyo bari ikintu cyiza cyane, kubera uravye witwa Wema Nera n'umuntu yabaye higiye kinini, ubona yuko yifuza collabo n'uno mukobwa wiwe Alvera nawe nyene sinibaza ko vyomugwa nabi gukorana na Wema Nera, kubera ko n'umuvyeyi yamuhagarariye. Umwe mu bantu Alvera ntatinya no kwemanga yuko amaze guhura na Wema Nera ibikorwa vyiwe vyarahindutse. Ngira abantu banabonye yuko n'ama video yahise atangira gusa neza, hasohoka n'indirimbo nyinshi zitigeze kubaho. Ni Alvera wenyene, hari abandi twavuga batanguye badohereza indirimbo canke bafise ibyo bariko barakora? Muri gospel hari n'abandi bashasha usanga baba baje ariko batazwi, bataramenyekana cyane. Hari nk'umumama yitwa Francide. Nabonye yuko hari indirimbo ariko ashira hanze. Abo bose n'abantu ubona yuko ibikorwa mvabwenge biragutse baba babihagurukiye. Yego. Kabisa tuzafata umwanya munini, reka twigarukire muri cinema. Umwaka wawubonye gute kugeza ubu tugeze mu kwa gatatu? Ubona igisata ca cinema y'u Burundi kiriko kiragenda gute ufatiye kuba bikora nkuko natangiye ndabivuga, ugafatira no ku ma films ariko arasohoka? Mu gisata ca cinema novuga yuko hariho bamwe bariko barakora n'abandi batayiko barabonekana.
aho ndaza kuvuga nko ku matimu amatimu ari mu kazi ndaza kuvuga nka Truafa bariko barakora baraheruka kuduhereza filme zibiri Mwamikazi Amaso yanje kwa Abeli muri G5 baraduhaye Igikomere hariho n'indi shasha basohoye cover iguca isohoka ni muri Truafa kwa muri G5 kwa Abeli Igikomere y'umukobwa ntariko ndibuka ninde Nikita inde Pakita Pakita cover yarasohotse nayo turabona yuko ari igikorwa gishasha kigiye kuza muri Meja basore baraduhaye filme zibiri jewe ndinde ni zitatu plutôt Who Killed Millie jewe ndinde Who Killed Millie yego turagenda hariya muri Jean twarabonye akamona kabisa umugabo Sabasi nahatari hafi ariko ewana aguma yatatse yego guma yatatse uyu mukobwa Liza hari umukobwa Liza benshi ndazi muramaza kumubona filme yiwe ibara ry'urupfu iri kica kuri Liza official mugende muyikurikirane kabisa nawe murabona yuko ari mu kazi kandi urumva ni mushasha Liza ni mushasha Liza no mufata muri Angle nkuko yahora ari umufana ariko arabona yuko nawe ibyo bintu yobyinjiramo yarateguye filme arayikora umva yuko ari intambwe yego abona abantu bose rero ubona yuko bako barakora ibikorwa biko bigenda neza aho mvuze ku matimu ariko bidasigura yuko hari abantu personnel ku giti cabo bamwe tutako turabona atako baragaragara ariko nawe ndibaza yuko vuba baraduhereza uvuze abantu baciko baragaragara nibuka ko hagarukamwe cyane uno mukobwa Kado Havere yaramaze imisi agarukamwe ariko jewe nkabihuza no mu mwaka uheze ahubwo abandi bakoma induru ngo rekarekera muri filme nyinshi ngo ashobora no kuzima umugenza we Nyama Pro ari mu bantu babivuze avuga ngo BMT ngirikira musesagura ngo akina mu filme menshi adakenewe ndashaka umfashe kino kintu yakinye muri filme nyinshi haduka induru ubu kugeza ubu nta filme arakinamwe naho nyene n'induru kino kintu ukibona gute kuri Kado Havere Bo kuri Kado Havere ico dovuga aya mu buzima umuntu wese aba afise setting yiwe akorerako kubona kijya gihe yarabonekanye incuro nyinshi uyu munsi tukaba tubona umenga ntiyari karabonekana afise impamvu ubwiwe yabikoze ariko hariho igikorwa gishasha maze kubona kigira kigaragare vuba arimo yego ari kumwe nabo muri Truafa Fanny Ravine na Noraske n'uyu musore Fiko nabo nyene witwa Constance niyo nawo nyene yego birabonekana yuko ari gikorwa gishasha agira abonekanemo yego kubwawe ubona ritme ari karakoreramo ho bari hicitwaye ritme ari karakoreramo bo kubera yuko umwaka burya ego umaze amezi 3 je ndibaza yuko bari nko mu kantu k'akaruhuko kubera murabona mu mwaka uheze uja guhera velafa baraduhaye igikorwa yego rero intango y'uyu mwaka wa 2026 novuga yuko iki gikorwa azoba ari cyo cambere abonekanyemo yego bisigura ngo niyabonekanamo mu gikorwa cambere canke kimwe kikaba ciza twizere yuko gishobora gusumba byinshi yariko ari karakoramo mu gatanga uvu bifise mbo aha ikintu novuga en fait urashobora gukora ibintu byinshi ariko bikaba bibi yego ariko ugakora ikintu kimwe gusa kigatanga produit nziza yego kandi sagaseseshwa rumuri abantu bo muri BMT kabisa murabona BMT nabantu bakora ibintu gake ku mwaka j'espère que batanga ifilm imwe mu mwaka pala novyemera kubera kuravye nk'imyaka hafi nk'itatu iheze menga buri umwaka haduha filme imwe basohora filme imwe havuyemwo izo nka Kadora Vere wasanga yagiye kubonekanamo hanze canke BMT gakora biragikorera abandi ubwa filme ku giti cabo nivyo ndemeza yuko hasohokiza rero kandi iyo filme imwe abari filme vraiment iteguwe imeze neza ndazi abantu nivyo bibonera public irabibona BMT iramutse ikoze igikorwa abari kimwe ariko kiboneka rero Kado turazi yuko ari muri BMT
urumva ari muri BMT nyene nawe no mu BMT rero kutabonekana kwiwe mu bikorwa byinshi je novuga yuko ari akantu kiwe asanzwe afise canke yabonye yuko mu gihe abonekanye muri nyinshi hariho kandi kana gaca avuga ati jewe reka ngirente kanze ndabonekana mu gikorwa kimwe ariko ico gikorwa kibe kizima kibe igikorwa kizima sasa kwatanguye tuvuga ku mafilms wagiye utubwira yagiye arasohoka ndashaka umfashe mwebwe muri aba promoters mwakira ama message menshi mubona vyinshi mutangiye guca no ku masare ya films aho bazikinishiriza niyihe filme kugeza ubu twavuga ihagaze nk'urufunguruzo rw'izindi nyinshi zasohotse nashoboye kukubwira filme zishika 8 ariko hariho filme y'umugabo nkuru nziza Sabas kuva muri Sabas niwe nyina kuda yivuga Sabas je mvuga ngo Sabas iyo yivuze izina mvuga ngo Sabas ubundi umuntu numvise avuga uko ni kamikazi urumva ngo Sabas twakoranye ibikorwa Sabas kuva muri Julienne filme akamona kabisa urabona yuko ari filme iriko iravugisha abantu benshi filme akamona ni filme uriko uraraba vraiment ifise amateka yayo yego kuko ugiye nko kuraba twaheruka kera ku masare sinze kubyibuka ruguru hari iwacu butanyerera za butanyerera ndahabona hejuru ku masare warasanga kenshi berekana filme ngigihinde byo kugwana basase baramba nibi akuragenda ugasanga ko ari aba filme ndundi ko araziraba mu mihana y'abantu usanga yaragiye kuri studio agafatisha filme muhira baricaye ko barayiraba iyi filme rero akamona je nk'ahantu maze iminsi ntemberera ruguru naca ahantu hamwe nkasanga filme akamona kabisa iriko irarabwa yego no kuvuga ngo akamona hari izindi hari kubera wavuze nyinshi hasoze n'izindi hari izindi ubona zoba ziyababa turaja muri trofa na mwamikazi kabisa urabona yuko ziko zirarabwa ni sawa mwamikazi amaso yanje ariko akamona vraiment kuko akamona je ngiye kuyiraba nk'umupromoter ku mpande zose ni filme imeze neza tuje kuri casting yayo irakomeye yahurijwemo n'abakinyi batandukanye harazamo n'abaririmbyi ba gospel aba ba Divine Right urumva ba Divine Right kandi yarayijemo bahizo Chris aba mu Rwanda babakinyi babanye intare y'ingore bande bose bayirimo urumva yuko kabisa casting yayo imeze neza tutibagiye Yvette Kanyana n'uyu Constance Plito Senge ariko na Constance harimo ego bayihuriyemo baraza ahantu Senge Constance bahuriye na ntuze na Senge cha Yvette Kanyana ibintu abari umuriro kabisa abari fire pani côté technique nayo ni sawa ntuze image yayo imeze neza ego amasanamu ameze neza kabisa waruvuze kuzikurikira ati zishobora kuba ari za Fanny Vine nivyo nanje ndayibona hagufa ariko ubona gute izi filme zibiri mwamikazi n'amaso yanje ziraca ko iyi Feruje yansora Feruje kubera ko muzo filme wagiye uravuga nasanze wavuze izagiye zikurikirana zikabandanya ntiwavuze izasohotse no mwaka gusa kuko hari n'ama project yasohotse mu mwaka wese Feruje uza kuyikarasa he muri izi Feruje tugiye kuraba vraiment mu mwaka uyu tuvuyemo Feruje kabisa yarakubise kandi uravye turabiye statistique yayo ku ntuze views canke bikurabona yuko vraiment yari yaduze nayo iraza kuza mu muzikurikira akamona yego iza kuba yegereye sasa bwana Venisi abantu bitege sezo imeze gute uno mwaka ufatiye kuri filime kako tavuga zimaze gusohoka ugafatira kuzigere zisohoke n'izindi ziri imbere yaho bo bategekanya gusohora uno mwaka nk'umuvugishwa tube tura predicting amen tube turavuga ibyo twikanga bishobora kuba dufatiye ku bihari uno mwaka ubona ushobora kumera gute ugeranije no mu mwaka weze solo uyu mwaka ndabona yuko aza kubaho umwimbo mwiza yego kubera uravye turi mu mezi 3 ya mbere y'umwaka ariko kabona ibikorwa bikorwa
bana yuko movement iriho mu bikorwa. Ikindi naco kiyongera kuri ivyo hariho nk'abakinyi bariko barahurira mu gikorwa kimwe batari bwigere bahurira mu gikorwa. Yego. Je ndizera yuko nka Kado Havere na Fanny Ravine atamusi numwe bari bwahuriye mu gikorwa. Oya ntibari bwahure. Ariko ugiye kuraba uyu munsi bagire bahure. Cha turaba acting za Fanny, turabe acting za Kado. Ibyo bintu ahantu bizoba biri. Urabona yuko vraiment ibintu bizoba bimeze neza. Ariya muri G5 kwa Beri urabona yuko baguma duhereza filme. Kandi Aberi nivyo girazana n'iyindi filme. Twari twabivuze. Hano ujya mwana ntiyoroshe. Ntiyoroshe ya filme irimo abantu benshi. Burya naho kava mwabonye Abera atariko hajya Abera yirimo. Hajya Abera azoboneka. Hazoboneka namo. Aba ba Marezo barimo. Ange Sierra arimo. Ornera Mutoni arimo. Eko na Meme ndamubona Meme ariko official nonyene ku mbuga ziwe. Ana abantu bose bazoyibonekanamo kandi n'abantu vraiment turabiye ku bikorwa bako barakora ubona yuko bako barakora ibintu neza. Nuko vyari bimeze numva no gushimira cyane hanyuma dutegereze season bigiza kugenda twongere duhurire no mu bindi biganiro byinshi wakoze kuza. Asante sana. Sinzi ko hari akajambo wasigira abantu ba kuri Ndofacom TV ubone ko batangiye gukunda bino biganiro. Abantu basanzwe bakunda ibiganiro canke se filme ndundi ibindi bintu bitandukanye kabisa turabaye ikaze kuri Ndofacom mu kore subscribe. Hacaka ibintu byinshi bitandukanye uzogira projet aronka yo kwamamaza ibintu murahawe ikaze ibiganiro byinshi naho bizoza bica bitandukanye mugiye kubibona kabisa ibintu bimeze neza cyane kabisa. Tumushimire Prince Keys yarahari kugira muronka amasanamu ya Karotura cyabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao kabisa.